umwigisha Desire Manirakiza ni umwubahwa mu gisata c'indero hamwe no mu gwaruka cane cane. Ahasanzwe arongoye umugambi ujejwe iterambere ry'ugwaruka PAEJ. Ubumenyi n'ubuhinga bwiwe hamwe n'umwitwarariko n'ishaka mu bijanye n'iterambere ry'igihugu cacu nivyo vyatumye uyu munsi tumuhitamo kugira tuyage tubashe kumenya urugendo rw'ubuzima bwiwe. Mbega kubwiwe Desire Manirakiza ninde? Murakoze cyane Pam Channel TV kuntumira jewe ni Desire Manirakiza nkaba ndi coordinateur wa PAEJ. Mu ncamake Desire Manirakiza ni umwigisha wa kaminuza afise umuryango bana bane n'umudamu. Hanyuma mu buzima busanzwe Desire Manirakiza ni sanzwe umuntu nk'abandi vraiment kubijanye n'akazi imbere yuko nza muri PAEJ nari umwigisha wa kaminuza hanze. Tugize ati tumenye ngo Desire Manirakiza hari abantu benshi bababonye muri PAEJ, babazi muri PAEJ, babazi muganiriza abajene cyane, novuga ko mukunda kuba muri komura n'amafasha no mu kwiteza imbere mu migambi yabo, ariko mu butumwa bw'abantu benshi bagiye batubwira cyane cyane abajene bumva bashaka kumenya inyuma ya Desire Manirakiza. Mu buto bwawe mwari mumeze gute? Mu buto bwanje nibaza ko nari meze nka bandi bana b'abarundi, ndiko ndavuga abana b'abarundi, ndiko ndavuga abana mubona bagenda bayatembera hari ya ruguru atabirato bambaye bimwe n'ivyo. Hanyuma nibaza ko umwana ashaka jewe naragize, nibaza ko mu buzima buto nagize ibibazo binini ya cyane bikomeye. Hanyuma Imana irafasha ndashobora gukura ndagera aho ngeze, kubera ko mu bisanzwe jewe nabuze abavyeyi mfise imyaka 6. Abavyeyi banje bose uko ari babiri bapfiriye ukwezi kumwe. Hanyuma mu bisanzwe turi batatu umuntu uze mu muryango. Je ndi wa kabiri, hariho mukuru wanje w'ico gihe yarafise imyaka 12, akaba jewe nari mfise imyaka 6 na mushiki wacu rero afise amezi 6. Hanyuma rero urumva ubwo buzima nibwo umuntu niko twakuriyemwo, tuva ngaha tuja hariya, twirukanwa ngaha tuja kuba hariya kugeza nyine aho umuntu akura. Ubu rero nkaba ndi voilà coordinateur wa PAEJ. Donc kugira ngarutse ku kibazo canyu muti mbega mu buzima bwanyu mwari mumeze gute, nibaza ko ata difference yari ata tandukaniro ryari hagati wanje n'abandi bana bo mu gwaruka bamfe bo mu kibano. Nkaba navukiye Igitega ku mutumba wa Rutoke, ni muri commune Gitega nyene. Nibaza ko ni nko ku birometero 10 uvuye kuri Gitega centre, uri kuraja kwibarabara rija Imwaro, uri mu ibarabara rija Imwaro. Niho navukiye, niho nakuriye. Voilà ubuzima nyene burya busanzwe bw'abandi bana, ugenda gusenya, kuvoma, ukina umupira mu ibarabara, ugira gute. Voilà nta kintu na kimwe gitandukanye n'ibindi peut-être uretse iyo histoire familiale tragique. Nta wundi bwo nta kintu na kimwe kiriho cyatandukanya jewe Manirakiza n'abandi bana twari kumwe. Abakunzi bo kukangira muravyumvise, yavukiye Igitega nkuko benshi bagumye bambaza ati ntibikunda umwana wo mu gisagara nkuko y'impacta gute, yashobora kuba yarose abantu benshi bamufashije, ariko ngira muravyumvise. Ndashaka ko atubwira mu buto bwiwe mu mashure muri primaire byagenze gute, mutubwiye muri secondaire byagenze gute, nari amashure yaraboroheye nkuko tubona abantu usanga womengo abantu b'impacta isi canke b'impacta abandi, usanga twama twibaza yuko biborohera amashure babara bambere biguma ari baduga tangorane bigeze bagenda, ariko byabagendeye nabo habana gato. Amashure y'intango nibaza ko yangoye cyane, kubera ko muravyibuka atari ubu kuva igihe aho bihindukiye hakaba amashure menshi. Mwana ashaka bakanakuraho n'uburaro. Burya kera kugira ngo utore concours national byari ibintu vyoroshe. Nibaza ko ndibuka ko jewe concours yiwanje nayitoye ndayikoze inshuro 4. Nukuvuga nadubuye mu wa gatandatu inshuro 3 ndayitora ku nshuro ya 4.
nagiye ndabamenyesha yuko ukumubona ndeha uno munsi niko nareha niga mu windwi. No kuvuga ko jewe nashitse kuri lycée Gitega ya ancien NG ata munyeshure numwe kuri iryo shuri tungana je ndi mu windwi tureha mu burebure. Muba mufise metero nkazingana? Oya nta metero bon nagereranya kwipima n'abandi bana urumva nari fise uburebure bw'imetero imwe ni santimetero 94. Urumva mu windwi nta mwana numwe yari kuba afise intuzenye uburebure mwana gutyo. Bavuga kandi ko abantu baba bafise ubwo burebure babanyoye amata menshi byo bari byo. Sinigeze n'uwamata nibaza ko atanayo mu kibano ici wacu haba muhiri wacu haba mu kibano nta muntu yari afise inka. Nibaza ko atanayo nari bwigere mbona kuva nshika apare ajya amata y'intuzenye amata y'ifu amajyamanido twashobora kunwa yabonetse naho nyene mugabo bundi bwo ayandi mata aya ibikivuguto ifyufyu nta nayo nari bwigere mbona kuva ngera mu ntuzenye muri secondaire hanyuma donc byari byoroshe kwiga kugira ntushobore gutora iyo concours. Nibaza ko cari ikintu gikomeye. Alors ikibazo mushaka kumaza muti byagenze gute? Alors nagira nababwire yuko no mu muryango wose umuntu umwe wenyene niwe yari yarashoboye kuja kwishura araheza kaminuza nawe ntiyaba mu Burundi yari yarahunze. Donc nta wundi muntu numwe haba kuri côté maternel cyangwa kuri côté paternel nta muntu numwe narabira ko ngo ndabona umuntu yize ngo kanaka ngo nishaka gusa nawe nta numwe yarahari. Mugabo narumva nyene peut-être ngira ni Imana canke umuhamagaro mugabo narumva ko hari ikintu gituma mbandanya kugira amashuri naho bitari byoroshe. Bo alors no kuvuga ko mu ishure sinari kijuju. Mu ishure ajya munze yo mu ishure sinari kijuju. Bo sinari wa mbere mugabo sinari kijuju no. Mugabo hageze muri concours ntivyakunda. Wasanga nibaza ko ngira ni bwa bwoba umunyeshuri amubwiye ati cyo kintu konkuru. Oya nibaza ko tar ubwoba urumva kijya gihe vyari bigoye kubera ko hari amashuri make. Burya no kubera ko abantu batabizi gushika mu 1993 abanyeshuri ibice 10% nibo batora konkuru kugira baje mu mashuri kubera ndivyo bibanza vyari bihari 10% ku banyeshuri bose biyandikishije mu wa mbere wa primaire hashobora gutora konkuru 10%. 90% ntibatora ikibazo kuri abo 90% rero basigaye 35% bararonka ibibanza vyo kuduhura 65% baba bandi 90 baca bataha. Warasanga ku gatumba kose ata muntu hari numwe yigeze atora konkuru. No kuvuga ugasanga umuntu mufise wovuga ko ari umuntu yateye imbere n'umuboyi. No kuvuga ugasanga rero abana bo muri ako karere bose indoto yabo no kugenda kumanuka ibujumbura nabo bakababoye. Ahubwo nibaza naje yuko ico gihe iyo nayitoye 94 iyo natora konkuru 94 nibaza ko vyari kuba biheze na canke ndakumuboye ibujumbura nacamanuka nk'abandi kumuboye mugabo byarakunze biraca ndayitora konkuru. Uragiye muri secondaire wakurikiranye igisati kihe mu gihe mwavuze yuko mwatubwiye yuko ata model mwari mufise c'abantu batsinze canka abantu hari kubakubwira ati ja muri iki unyiki nico gishushe cyo gufasha ibinibi kugira ijo muri ico gisata ni gikihi ca kurongoye gufata ico gisata. Tugeze mu 10 niho haba ico umuntu yo kwita gucagura. Kiya gihe rero nta mashwa menshi yarahari. Urumva burya abana bose wasanga twigana wasanga soit bibaza ko bazoja muri section scientifique. Donc hari scientifique A hakaba scientifique B hakaba na lettres modernes hamwe na lycée pédagogique. Nubwo batubwira ngo niducagure muga abanyeshuri burya nta shwa nindi nyabari bafise. Kuko waravuga muri intuzenye muri mu 10 baraduha ico bita fiche d'orientation hanyuma mugakora test en fonction y'amanota waronse bagaca bakorienta muri science A B LP canke muri lettres modernes. Rero naciye mba orienté muri lettres modernes ncaniga lettres modernes toujours kuri lycée Gitega. Nibaza ko sinari mu francophone nta gifaransa cinshi nari nzi nta cyongereza cinshi nari nzi
ikirundi nakivuga nk'abandi barundi mugabo ndazi yuko haba muri ntuzenye muri secondaire muri examen d'état no pas muri concours ya 6e nanose amanota menshi mu biharuro haba no mu ntuzenye no muri concours ya muri test yo mu 10 naho nyene amanota menshi nenda yafise mu biharuro mugabo au final naciye nja muze muri lettre moderne navyo nyene ndayiga atangorane nimwe hari nibo bari bagucaguriye urumva nibo bacagura ni mu bisanzwe kera ntiwacagura baraduhaye fiche d'orientation ugashira ko choix zawe zitatu hanyuma ibintu zenye ama resultat sohotse ajya ma orientation disohotse ukabona iyo bagushize soit bakagushira muri scientifique A nibi vyo kugira amarukuru twebwe nitwari tuzi ngo ugenda kugira rukuru hehe ngo ushaka kugira rukuru ya Jessa kwande mbega iyo lettre moderne yo uyihejeje ukora iki ubiki ucaja hehe na nakimwe twatuzi donc hanyuma ndayiga ndayiheza nze lettre moderne bikoroheye ntangorane nigeze ngira en fait nibaza ko muri école secondaire ntangorane nimwe nanonye nigeze ngira nashitse mu windwi murabona je niga mu ishuri ry'abafurera naho hari kuri yo lycée yari ishuri ry'abafurera donc twasohoka byari ishuri ry'abahungu gusa nta distraction nimwe yari hari à la limite quelque fois harabaho ama spectacle amaboom nayo kugira ngo ujeyo hanyuma kugira ngo uje kugikirori fari yuko ufise amafaranga twe nta mafaranga na 10 tawa dufise donc urumva hariho ibintu bita gufasha baraba jeune bakuriye mu gisagara bo baba bazi urutonde rw'imanza ziza kubera mu gisagara cyose cy'Igitega donc tous les weekends baragenda gufasha no kuvuga ko hajya abakobwa baserva muri ayo mariage wasanga baziranye nabo bahungu hanyuma rero hajya bariko baragenda guserva mu mariage hajya bariko baragenda guserva rero bakaza barabaha ikiyeri uba mu ikindi ubuma mu ikindi niko bari babayeho aba jeune wasanga turi mu rungano mugabo baba bamenyera igisagara mugabo twebwe nubwo ari kugenda uvuga uti je ndagiye gufasha umuntu uze muri mariage kanaka nta numwe yari kukumenya yari umuntu afisa nko kuvumba mugabo terme kwari kuvumba mugabo rumva iryo jambo rikwaci bari romantiza kugira ngo ntirize gusa nabi abantu muhora muvuga nabi mubwira abantu ngo baravumba ubunzonze mu bihindure ni gufasha bari gufasha rero umva rero twebwe twavukiye mu Kirundi kubera ko abigeme baserva muri ayo mamanza wasanga arabigeme mu gisagara donc ugiye ngo ugiye gufasha muri mariage umuntu atakuzi nta numwe ari kukumenya ngo guhe niyo amstel cyangwa nicyo kiyeri kurumva rero twebwe nta yindi activité nimwe twari dufise atari yo kuja mu ishuri donc abandi barasohoka bakagenda gutembera ukagira gute hariho Igitega ubusinzi ko bikihari kubikihari mugabo hariho ama librairie yari privé twaragenda tugafata ama abonnement hanyuma ukagenda tugafata ibitabo ugasoma ivyo bitabo oya c'était pas gratuit twarafata un abonnement mugabo wasanga ari nka abonnement ya 300 francs 500 francs ukayifata yo mwaka wose hanyuma ukazoragenda le weekend rose umwanya ukicara ugasoma ukubundi bwo abandi baba bagiye gufasha wowe wabuzi yuko nubogenda gufasha atanu maza kukubona prefera kuguma muruze donc du coup jewe nta kibazo na kimwe nigeze ngira muri école secondaire nta ngiye na kimwe na distraction distraction gusa urumva no gufasha ntiwagenda oya gufasha nigeze nagenda mugabo ndibuka ko nigeze kuba renvoyer à plusieurs reprises ramvo za mbere nazironse kubera football donc narakunda gukina umupira hanyuma nakina muri Musongati FC muri Musongati FC rero Musongati FC yari en concurrence n'indi equipe y'Igitega bita Zebre mengo no biracahari Musongati FC no biracahari rero je rero amakuru narayacimba naraya gucimba kwa ruku voilà no kiracavuga amakuru narayacimba kugira ngo ndi gukina umupira hanyuma rero hari gihe wasanga nashoboye gupasa la vigilance y'aba autorité bo kwishure mugabo kubera ko abandi bambonye ndikunda gukina bagaca baza bakabivuga kwishure baca banyirukana ikindi naco nibaza ko ça va faire rire ababizi nibaza ko deuxième ramvo na ronse yari ramvo twagiye kwiha sinovuga kwiba twagiye kwiha ibigori muri Eveshe muri interna hari inzara iteye ubwoba urumva haba hari aba jeune bari mu myaka ya adolescence baba bafise appétit nini
mugasanga ibifungurwa batanga ntibishobora kubatuma vraiment mwumva nyine ko mu hanyuma akote muri archevêché Gitega bari bafise imirima minini ya cyane y'ibigori twe bakatubwira bati ivyo bigori mubona vyose archevêché yarimye ni bigori bazoca bwira bahinka twere tukavuga tuti no bigenda gute yuko ngaha twe inzara bigira twice hanyuma bagaca bagenda guca ibigori bakabihinga tugenda kwiha bikenya kugira tutse n'urahinduye akazina kwiba ngo ni kwiha oya urumva ico gihe twavuga byo ko kwiha ni kwifasha kwifasha hanyuma mugurumva ntivyari vyemewe kubera ko bitari vyemewe rero abankadrere bariko bararondera abantu uwo munsi bafunguye bari ibigori ariko tuzi ko mu ma interna y'Igitega azwi tubamo n'amavoka tubamo n'amavoka nibwo ari byaha byari bihari mugabo kugira ngo ubamo cyangwa amavoka ubironke wateza kubigura ndumva udafise amafaranga vyace bigenda gute ora amahera wasanga ku bari bafise abavyeyi babatekereye amafaranga wasanga rero yaherana indwi zibiri za mbere dushitse muri ntuze amafaranga yabaheze ayo wazanye yabaheze je urumva ariko yarata amafaranga nashobora kuronka umva nta muvyeyi nari mfise namubwire ngo burya ngo nzotangura ishuri kandi umunsi kanaka ngo muzompe amahera y'intuzenye argent de poche fata decision niga mu 8 yo kwimanukana i Bujumbura je wenyene mfata decision yo kwimanukana i Bujumbura nta muntu numwe yigeza anjana i Bujumbura bo nari mfise aba oncle bakorera i Bujumbura bakaba baba mu Buyenzi mugabo narumva rero iyo baduze bariko bavuga ahantu baba nkumva ko bavuga yuko baba mu Buyenzi kwibarabara rya 5 nimero 55 kandi nkaba nzi yuko bakaba barambwiye yuko ama numero pair naravyumvise ko ama numero pair ari à gauche ama numero impair ari à gauche ama pair ari à droite nkaba nari nzi yuko ushitse kuri marché centrale wumva abantu bahamagara Buyenzi ukinjira muri bus hanyuma ukagenda ko kwibarabara ryose baca bahagarara bari babikubwiye naravyumva bariko barabivuga ko barabitera inkuru kujya batera inkuru bavuga bo yabari exploit kuri bo bona bariko baratera inkuru z'Ibujumbura kubera wasanga hicaye abantu benshi bariko barumvira ingene Ibujumbura bigenda bamenye ko ari akana donc je rero nkavyumviriza hanyuma ngeze mu 8 aho turi muri 95 ngeze mu 8 mwaka wa 95 muri 95 ngeze mu 8 ndagenda gusaba nari mfise umuonkle yari yaramfashije niwe yashize ku ishuri donc abavyeyi bafuye ndagenda kumubwira yuko ategerezwa kumpa amafaranga kugira nzoje kuri ishuri acagenda mu murima wiwe acaragurisha ibitoke vyose yari afise n'ibitari bwa giresi bwere abari mu Kirundi barabizi kuntu bigenda donc iyo ugize ikibazo uragenda ukagurisha n'igitoke kitarasokorora umwana vyose arabigurisha bamuha ibihumbi 9 acampa ivyo bihumbi 9 nyene byo kuri trimestre ko twariha ibihumbi 21 acampa ivyo bihumbi 9 byo kuri trimestre numwe wari wamanutse kuri abibucumba oya aho sindamanuka to amaze kumpa ayo mafaranga ibihumbi 9 ntasigarana na 10 ahije kugurisha ibitoki viwe vyose cava ngaho mfashe decision yuko atamunsi n'umunsi zosubira kumusaba ufaranga na rumwe candagena kwishura muri premier trimestre ncanda yiga avec ngaha mu mutwe l'idée yuko mpejeje trimestre zijya somene zibiri za vacances no mpejeje umwaka ajya meza abiri ya vacances nzotegeza kumanuka i Bujumbura kurondera ikintu nkora naho rero muri ntuzenye muri grande vacances za 95 za 95 umugore wa de mon oncle en même temps aca ampa amafaranga yo kuriha bus iyo bus naramubwiye ko ngira amanuka i Bujumbura nawe nyene acagurisha ibitoke acarampa amafaranga yo kumanuka i Bujumbura bus nagiye kuyifatira mu nyantuze mu Nyabihanga mvi Gitega kubera ko ico gihe urumva hari intambara iri barabara riva ngaha riva i Bujumbura riduga Gitega cibugarama ntiryakora donc hari intambara twaca mu ntuzenye mu Nyabihanga tugaca muri Rigimwaro kugira turushike ngaha i Bujumbura donc canda tambuka donc kuva Gitega gushika mu Nyabihanga ndafata bus canda manuka manutse babantu hari kwa Mungu babantu bazabona ndabatuye kwirenge bati none uje gukora iki wowe ko uri muri internat uzoshobora gukora ibiki nabwo naje nzokora ibyo ari byose niho naca ntangura gukora akazi k'uburabadeur
aba lavadeur mu bisanzwe ubu ntibikiri sinzi ko bikihari hajya kera mu isoko y'inkuru y'Ibujumbura hariho abantu bagurisha impuzu amashati donc abantu bo ku gatumbi wacu bakorera muri iyo secteur y'impuzu za kombokombo barangura bakazimesa bakazigorora bukeye mu gatondo bakazizana kugira ngo abavuye muri Kongo abavuye ruguru baze kuzirangura n'ubu barabigira mu ruvumera n'ugira barabigira bala je rero nakora akajya kazi kuko utora zirya shati nkagenda nkazimesa nkaca ndazigorora 5h du matin nkaba ndazishikanye ku isoko 8h nkaba nshikanye muhira izindi ainsi de suite. Alors nari un grand lavadeur kubera nashaka kugorora ishati 150 ku munsi ishati imwe tukaba twayigorora kuri 15 francs. Wari wabaye milliardaire urumva nari umuntu w'umutunzi. Hanyuma rero kuva abantu banzi bo kuri NG banzi barabizi yuko kuva muri 96 97 nibaza ko atamunyeshuri wo kuri lycée Gitega qui pouvait bien s'habiller plus que moi. No kuvuga nara kufico gihe mugabo urumva yabaye sacrifice kuko nta ma vacances abandi ba jeune wasanga bari hajya ku ntuzenye hajya kuri kiosque. Alors nuzenye le point de rencontre y'aba jeune bose bari kwiga ruguru bari muri internat ruguru pendant les vacances hari hajya imbere ya kuri Sojemak canke kuri kiosque. Jewe hajya nahaca nikoreye igipake c'impunzu c'amashati ngiye kuzigorora mu ati ni mwivugane by'amahera ndayabona. Donc c'est un peu ça. Nukuvuga ko nta kintu cabaye facile gusa urumva ico gihe iyo prise de conscience voilà mwumva byari bigize bitoroshe. Ariko murumva abakunzi bo kukayi ko umuhamagaro wari watanguye kuva kera umuhamagaro wo gutangura urumva ko abandi baja mu birori novuga ko ibirori byo kwegerana muri vacances bahana iki ariko wowe wavuga ati ndabicunguza umwanya umwete bino bihe bya vacances il faut que ntangura gukora ari numva kumengo numuhamagaro wari ufise mugabo we ntwari uwuzi parce que mu byo umuntu uvuga yuko uri kurakompanyamwo abajene cyane kirimo nico kudafyina guprofita l'opportunité guhawe utaravye ngo ibi ni byiza canke biki ariko bishobora kuguteza imbere bigateza imbere l'igihugu ndibaza. Bon alors umuhamagaro peut-être mugabo urumva ko ayo moment donné jewe sinigize ngira choix nta shwa nigeze ngira muri ubwo buzima justement kuko umuhamagaro vaho nyene we ntwari ubizi bizokubako mu ntuzeye nta shwa nigeze ngira kuko urumva nibaza ko le seul choix nagize ni kutabandona canke kumva yuko nanje mfise ntuzenye une part de responsabilité mu buzima bw'iwanje. Mugabo mwibuke yuko hari abandi babona n'ubu birahari ugasanga bari meme muri iyo situation y'wanyu yo kuba imfubyi ugasanga bari ahantu hari abisacrifice bafise abana bareze kandi nabo barabareze mugabo ntibabone ubwo buremere bw'umuntu ariko uburemere bw'umuntu ariko arabafasha ugasanga bari porta voilà wanashaka nivyo namambwira urwaruka n'ubu nagira ndabisubiremwo mu kuvuga iki hariho ubuzima ucamwo bukagutuma utahura réellement ico ubuzima ngaha kwisi busigura. Hariho abantu uravye abo mu bana haba mu muryango canke mu kibano hariho abantu baba bafise uruhara rwo kukuduza. Hariho nabandi ata obligation bafise nta devoir nimwe bafise yo kukuduza yo kugufasha cyo kugira gute. Umaze kubura abavyeyi nibo bonyene bafise ico no kwita responsabilité yo gutegerezwa kugufasha mu byo kuteza kuja gukora byose. Batakihari nta muntu numwe kwisi afise responsabilité wewe yo kugufasha. Abandi bose barashobora kugufasha babishatse mugabo batabishatse nta numwe afise devoir yo kugufasha. Rero jewe maze gushika muntu zenye kuba muri iyo situation nkiri muto cyane nkaraba ibibazo naciyemwo urabona abarundi bavuga ngo hospitalite ibiki nibiki abantu bose barakwibuka kubera ko iyo ubuza abavyeyi zijyandwi zibiri za mbere baguma bakubona bakwibuka après bose baravyibagira bakigira mu vyabo we rero utegeza kwibako. Aha ibi ndiko ndavuga sivyo mvuga gusa ku bantu babuze abavyeyi hariho nabandi baba bafise abavyeyi mugabo abavyeyi bantaho nikora. Umaze kumenya ko ufise abavyeyi bantaho nikora
wewe none utukoriki uri gukora iki kugira ngo iyo situation wowe uri kurabamwo abo uzovyara ntibazibayibemo. Iyi prise de conscience rero nibaza ko ayo moment sinovuga ngo nariko ndategura ngo mbega ngo nzoha gute ngo plus tard mugo nuko nabona ko navuga ni jewe uko bizogenda kose aya mashuri nzoyiga kandi kuyiga sinzosubira kuza kubwira mon oncle ata amafaranga afise marume ata amafaranga afise ngo asubire kugurisha ibitoke ndo umuntu w'umugabo nzokwimenya. Justement baravutubwira ko umuhamagaro ari ikintu udashiramwo inguvu canke ushiremo ivyiyumviro canke ugire shwayi wawe ngo nzogira ibi ni ikintu wisanga uri kuraba donc hari umugende washizeho ku bwawe kandi ukagenda umenga uri kuranyereza hanyuma ukazokwisanga imbere bya bintu watangura umenga uri kurafyinata canke uri kurironderera ubuzima uri kurirondeza bigukurikiranye n'imbere. Baza ko iyo siguro mutanzi y'umuhamagaro nibaza ko ari vyo byoba vyarambaye kubera ko uravye aho navukiye abavyeyi navutse ko aho nakuriye na situation na vyari zarimwo nta kintu na kimwe ukoresheje ubwenge ico umuntu yita intelligence objective nta kintu na kimwe gishobora gusigura ingene nashoboye kurinda ivyo bibazo vyose naciyemwo hanyuma ngashika aho amashuri ndayaheza nkagira gute. Nukuvuga uravye donc tu perds les parents à 6 ans chez l'oncle barakwirukanye chez la tante barakwirukanye he barirukanye nta numwe guhanigwere mugabo urize uragize gute hanyuma 4 fois kugira ngo utore ku nkuru nta muntu n'umuri kurarabirako mugabo Chitoba tu n'as pas de modèle mugabo ni wabandonné ukavuga uti je vais continuer hanyuma ushize muri secondaire bon muri secondaire vraiment c'était bien mugabo à un moment donné urumva iyo expérience yuko umuntu wo muri famille mfise asanzwe ari we yarasanzwe angurira ibikoresha avuga ati je vraiment je n'en peux plus abandi sinzoheba uko bigenda kose ko hari abandi muri iyo situation avuga ati je vraiment ndabihevye ugiye ukagira enquête mwibarabara kuba jeune bose bahevye amashuri barakubwira ati je nahevye amashuri kubera ko mu muryango nivyo bari bashoboye ugaje navuze nti uko bigenda kose ko adafise amafaranga jewe nzogerageza ndondere ayi wanje ndondere ibishoboka kugira ngo nshobore kuriha ibikoresho vy'ishuri nuko vyagenze. Donc nibaza ko wari umuhamagaro peut-être kuko no muri kaminuza vyagenze uko nyene mugabo naho nyene ndagerageza gushira umuntu ama challenge. Alors ego murahejeje secondaire bimeze neza ndibaza amanota mwabya quand même mwari mwagerageje. Oui. Muragiye muri kaminuza mwagiye mu gisata kihe ubu se twasi baracagurira muri kaminuza naho nyene byari cyo ko nyene mugabo rero no muri kaminuza baraducagurira wari mwari yandikisha hanyuma bagasohora ama liste d'orientation. Bo jewe rero nahejeje ntuzenye secondaire muri 2001 ikibazo ca leta mwaragihitoye naragitoye naronse ntuzenye twa à l'époque twaronka d'abord le diplôme des humanités générales hanyuma tukaca dukora examen d'état. Donc examen d'état ndayitoye entre tuja muri SMEO twe twagize SMEO ya nyuma yari cagihe cyane cha SMEO twagize mugabo twagize nzenye yiwacu edition yiwacu yari ya nyuma donc après nta SMEO yasubiye kubaho. Donc ndahejeje SMEO mpejeje SMEO nchanja sinagiye kuri Université y'u Burundi naciye plutôt nja kuri Université de Yaoundé 1 muri Cameroun. Tukiri ngaho nyene ngira mwumve abantu benshi barambagije barambwira ati turumva Désiré Manirakiza afise ton y'abantu bavuga le Wolof ni langue ivuga aba Sénégalais aba Camerounais aba Malien mengo ibintu nkabijya hanyuma naje ubwanje naracyumvise ariko aracivugiye ko yahejeje kaminuza nahejeje secondaire mvuye muri SMEO twavuye muri SMEO nashitse muhira mva muri SMEO itariki 15 zo ku 11 mu 2002 niho wapa muri SMEO itariki 20 candagenda muri Cameroun. Donc sinigeze nja kuri Université y'u Burundi arinda kujanye nko nabwiye hariho umuntu umwe wo muri famille donc le petit frère mon père yari yaba muri Cameroun yigisha kuri kaminuza namutubwiye yuko atabi hari umuntu atabino yigisha rero kuri kaminuza kuri Université ya Yaoundé 1. Donc acarandonderera ntuzenye inscription na prise en charge cangenda rero mwaronsengera amanota meza cyane. Bon amanota meza nari ndayafise
mugabo urumva kubera ko sinari ngiye kuri bourse nari ngiye juste kugira ngo azondihire amahera y'ishuri. Donc nca ndagenda rero mu ntuzenye muri Cameroon. Alors abantu bumva nyene iyo accent y'intuzenye y'igifaransa mugabo no kubera ko muri Cameroon niho nigiye kuvuga igifaransa. Murabona ngaha mu Burundi wavukiye ruguru ugakurira ruguru nta gifaransa ubuvuga ubucumva gusa mugabo kukivuga ni ingorane. Donc muri Cameroon niho nigiye rero kuvuga igifaransa. Donc c'est tout à fait normal yuko iyo environnement nabamwo ija yisa kuntuzenye kuri ton yiwanje yo kuvuga. Mais ce qui est curieux nuko iyo ndi kumwe n'abakameruni nabambwira bati iyo accent si accent y'abakameruni ni accent y'abarundi turumva yuko ati uri umurundi cyangwa umunyarwanda tiko abarundi n'abanyarwanda ni bavuga gutyo. Justement abantu abagira la langue wolof bara detecta cyane abarundi n'abanyarwanda baratandukanye. Donc nca rero nca nigayo mugabo nagiye muri Cameroun mvuga ni jewe ngiye kwiga médecine. Nari passionné, nari énormément passionné par la médecine. Je ne supporte pas le sang. Le sang. Donc kubera bajya abantu bopera bagira gute ibintu by'ubuganga byari byavuye bati ndabiramvamo vraiment ndavuga ni jewe ibyo ntavyo noshobora. Niko rero kunjana ku mu professeur w'umuganda yigisha nawe nyine kuri Université ya Yaoundé. Hanyuma mon oncle amubaza ati mbega we ko wigisha muri ko mon oncle yigisha muri biologie. Nawo muganda yigisha muri mu lettre. Amaze ati we ngaha ama science ubona umuntu aheje kwiga ashobora kuronka icyo akora noshiramo uyu muhungu nayahe. Uyo muganda acamubwira ati nibaza ko mwandikisha muri sociologie. Nta nico narinzi ngo sociologie kimeze gute. Bacha bafata decision aho nyene bati wewe uzokwiga donc à partir de maintenant sociologie. Cha tugenda rero mu wa mbere ncaniro tuva muri salle de classe y'abanyeshuri amajana 9. Bon ntushaka kuvyiyumvira ukuntu iyo salle de classe bingana. Urumva abanyeshuri amajana 9 muri salle de classe imwe. Yari mega church. Ni retrouvamwo twari abarundi babiri umwe yari muri socio anthropologie nanje nkaba ndi muri umwe yiga anthropologie undi je ngiga sociologie. 900 étudiants. No kuvuga nuko ufata nka lycée nka zitatu zo ngahi Burundi ukabashira muri salle de classe imwe. Twicara mu ma amphithéâtre y'ibibanza 1003. Donc l'amphi 1003 wasanga ari amphine y'abanyeshuri. Donc ncandatangura rero kugira ku amakuru ntango ya makuru c'était vraiment difficile. Urumva abakamerune kujya ubona bameze kujya bari brouillant c'est totalement différent y'ivyo twe dusanzwe turimwo. La culture ukuntu bavuga ukuntu bikomporta ibiki donc vyose il fallait ukurometa tout à terre. Donc umwaka wa mbere ucuhera nashoboye gutora matière imwe gusa avec 10 points. Matière imwe yonyene vraiment no kuvuga ko sinaronse 11 points cyangwa 10 et demi naronse 10 sur 20. Matière imwe. Chamba obligé gusubiramwo muri rattrapage ama matière 9. Shize muhira ndamwereka mon oncle hari rero ndamwereka amanota bon wewe waravuga ati ikintu yambwiye ati umurundi aronse possibilité yo kuva mu Burundi akaza hanze kwiga hanze akayobegwa ati abari gihemu kuri we ku muryango wiwe no ku gihugu. No kuvuga ko iryo jambo ryagumye rirezona mu mutwe wanje ambwira ati urumva nananiwe arambwira ati ni wanambuka unaniwe uzomenye kuri gihemu kuri wewe ku muryango no ku gihugu cyose. Donc wewe rero le jeune il faut que tu comprennes yuko ufise icyo no kwita une mission historique. Reka kwibaza yuko abantu bakuzanira kwicara ngo reve yiwawe ngo iragusanga mu gitanda. Ufise choix zibiri. Soit uravyuka ukagenda kuyikurikira cyangwa ukaryama ukarinda kwizoza. Mugabo urumva la probabilité ko iyo reve gusanga aho uryamye ni ntonya cyane. Donc maze gutora ntuzenye imwe. Mugabo urumva plus tard naramenye icatumye nja muri ivyo bibazo. En fait ngishika Yaoundé hari abarundi benshi cyane. Oya ndiko vuga ajya navuze mu ishure. Mugabo ubundi bwo hari abarundi benshi biga kuyandi makaminuza. Benshi cyane. Rero bari bafise aya ma habitude yo nga mu Burundi. Kuva 18h na akabare bakazovuga ibintu by'Uburundi bagasubiramo histoire yose y'Uburundi ibintu mwe n'ibyo. Nanje nari muri iyo logique nyene rero. Narava kuri kwishure nkaca nshikira mu ruzenye mu giteramo n'abandi kakubikirigara hanyuma ngata Pinde. Urumva mon oncle amaze kumbwira ivyo ndavuga nti jewe aha
none nzosubira i Burundi avec le même diplôme abandi bose bari kuronka kuva ico gihe. Donc kuva muri 2003 ndafata décision ya déconnexion totale de la communauté burundaise. kenshi ngira birasabwa avuga nti jewe abarundi peut-être duhora duhura de façon occasionnelle mugabo nta mundi dusura kurondera. Je fais une déconnexion totale hanyuma niyarinye n'abakameruni kugira menye d'abord muri Cameroun ungene bimeze, mbega bigisha babaza gute, mbega bigenda gute, ibintu mwe n'ivyo. Nico gituma rero plus tard ijya aksa kuko urumva ifari yuko menya, ifari yuko mvuga nkuko bavuga teganye ne winjiramwe muri bo. Ifoka yuko ndabinjiramwo tukagira les mêmes hobbies, même folie, ibintu mwe n'ivyo. Urumva nuko rero byagenze kugira ngo nibaza ko kugira ngo ijya aksa idomine nuko kuva muri 2003 kugeza muri 2009 kubera nahavuye 2009 ngenda kugira doctorat mu France kuva niho naba hanyuma nsubira kuhagaruka nje kuhigisha ndahigisha sensiblement 10 ans. Urumva vadise naho byavuye ngira abantu murumvise aho yakuye accent rero ntuzosubire kuvuga ati ivyo nibiki. Hariyo benshi bambajije n'u Burundi n'uki nene nkababwira ati no Murundi ntiyo batari umurundi akaza kuvuga ikirundi donc akaba ari uwo hanze akaza kwiga ikirundi gutyo onye. Murumva aho accent yavuye yahamaze imyaka namaze imyaka myinshi kwera. Urumva nashitseyo muri 2002 ndahiga licence, ndahiga maîtrise, ndahiga na DEA c'est le diplôme d'études approfondies. 2009 ndahava ngenda kugira doctorat mu France. Kuva muri 2002 no kuvuga 7 ans zari ngenda kugira doctorat mu France. Mugabo niyo doctorat nagira mu France nayigira en co-tutelle. Kubabizi co-tutelle ni doctorat utegura hagati y'ama université abiri ukaronka diplôme zibiri, donc diplôme français na diplôme camerounais. Donc ngenda kugira doctorat en co-tutelle. Ma vacances nkaza toujours muri Cameroun, aho kuza mu Burundi nkaza muri Cameroun, nkasubira muri Cameroun. Nca soutenir muri 2013 fin 2014 2013 déjà naciye mba recruté kuri Université Catholique d'Afrique Centrale, donc nca ndigishaho kuva muri 2013 gushika fin 2014. Nca ngenda kugira post doctorat muri Suisse, ndahiza 2017 nca nsubira kugaruka toujours muri Cameroun. Nca muri 2017 ndataha kwigisha kuri Université y'u Burundi, mugabo entre temps hacaboneka nari navuye muri Suisse ngize ibintu byo gusaba amafinancement, izo financement zitaziraboneka. Nca nsubira muri Cameroun ku coordonner un projet de recherche impliquant ama université atatu y'aba Suisse, imwe y'aba Sénégalais n'imwe y'aba Cameroun. Donc kuva muri 2019 gushika muri 2021 igihe nyiri cyubahira ntumiyeko nari en poste permanent ngaho kuntuzenye kuri iyo Université Catholique. Urumva c'est tout à fait normal yuko na iyo aksa kubera ko ari bo nibo twavugana, nibo twasangira, niho nigiye kuvuga igifaransa. Urumva ni nko Murundi yigiye icyongereza muri Etats-Unis aje urumva ko afise aksa Amerique. Jewe igifaransa nacigiye muri Cameroun, naho nagiye muri ivyo bindi bihugu ntivyigeze biparvena ku recadrer en fait iyo ntuzenye iyo pour renverser la tendance. Alors murumva yuko ijambo des fois birasaba yuko umuvyeyi canke iki umuntu akara hari akajambo bakubwira ugiye kukarabira kenshi abantu birakunda kutwicuka tuvuga ngo ngira yambwiye nabi, ariko le fait yuko déconnecta yo kukubwira ako kajambo kawe gutumye udéconnecta na ambiance itari kene muri uwo mwanya kuko ico cyari cyabazanye muri Cameroun. Mais uno munsi ndibaza mutunye amaso inyuma yuko urumva ngo abaye mu Burundi ashobora kuza kuronka ama finance from Swiss ukayazana muri Cameroun. Tukandi baza ko atamu Cameroun bari bwaronke azana ibifinance nk'ibyo onye ama financement des projets nk'iyo onye ibi akangurwa mwavuze ko yangobiye ama université nkangana atanu muri Cameroun. Nibaza ko n'ubu onye baguma bavuga ati tuzanira umuntu wacu imyaka imwe habaye, nibaza ko duharuye mwa irashika même c'est plus de 10 ans. 15 ans, 15 ans, oui, c'est 15-16 ans. Alors mwatubwiye yuko muri kaminuza mwagize sociologie, nta yindi nta ntuze mwagize urumva barabahitiyemwo votre oncle yabahitiyemwo n'umugenzi wiwe babona ibibabereye byo bituma muronka akazi, nta yindi ntuze mwagize.
Alors mu bisanzwe muri Cameroun maze kugira licence ndose licence muri sociologie naciye ngenda kwiyandikisha ku yindi kaminuza bita nzenye Université de Yaoundé 2 bwa mbere à l'Université de Yaoundé 1 haronse licence en sociologie. Hariho rero ntuze possibilité yuko kuri Université de Yaoundé 2 ushobora kwiyandikisha avec la licence en sociologie wiyandikisha muri maîtrise de sciences politiques kubera ko la science politique ari une science sociologique. Candagenda rero ndiyandikisha en sciences politiques candonka droit une maîtrise en droit et N2 en sciences politiques. No kuvuga ko kugira ngo rero maîtrise en sciences politiques uteza kuba uzi donc une maîtrise en droit avec option sciences politiques changira 2A donc diplôme d'études approfondies muri sciences politiques et option sociologie politique. Ndanatangura wanashaka une thèse de doctorat nashaka gukorera sur la coalition politique au Burundi hari aho nous sommes en 2010 ndanatangura la thèse de doctorat en sciences politiques mugabo kubera ko nari engagé en sociologie en doctorat de sociologie shitse mu Faransa mon directeur de thèse acambwira ati unyambura umusazi pour quelle raison est-ce que ushaka kugira ama doctorat abiri au même moment kuko niyo wagira uhejeje imwe muri sociologie nta kamaro kiyo yo muri science politique izo bihari kubera kuko urumva c'est presque la même chose ncandagira hanyuma mugabo urumva iyo science politique nagize yagumye inkurikirana nico kimwe kwijyaksa nico gituma ubona no mu travaux de recherche na publier hama harimo une dimension politique tout le temps kubera ko science politique yaragize un impact énorme kuri nuzenye kuri ma manière de penser et de réfléchir kuva mu wa kabiri kuri kaminuza nafashe ingingo yuko ideconnecta n'abarundi nca ntangura gufrequenter ama bibliothèque ama bibliothèque no kuvuga ko ninjira muri bibliothèque à 8h nkasohoka nkayivamo mu 20h 90% y'ibintu noba narasomye nabisomye muri iyo periode nyene kuko nibaza ko même le mal Dieu nahavuye ngira iyo bari yavuye aho kuko numva mfise ikintu caraje hanyuma kuva muri deuxième année nca ntangura kwigisha bakamerune bonyene finalement caraje ciki caraje cukumengo kubona nashoboye gutora ntuzenye imwe matière imwe nivyo bintu mon oncle yambwiye yuko je nzwa ndi gihemu ku muryango kuri jewe no ku gihugu numva mengo ico kintu sishobora kucemera réellement des fois bila numva mengo yarantutse mugabo nkumva mengo ni wanashaka nabigira muri sense kumwereka yuko yihenze à mon propos ko en réalité jewe ntari mu paresse mugabo byashitse urumva muri abo 9 sa twari abashitse muri doctorat twari babiri twabaye babiri abandi baravuye baroga buhoro buhoro mugabo twabaye babiri tugira twashitse muri doctorat hanyuma muri abo babiri twashoboye gushika muri doctorat je nasutenye ubwa mbere urumva ko Burundi nashitse muri Cameroun ntashobora kuvuga phrase yose muruze mu gifaransa muga ngiro trouva finalement nashoboye ku défendre kuko uwo wundi yasutenye 2-3 ans après jewe namaze gusutenya n'umusi dufise ibintu biduperturba byinshi bitudistraya byinshi ya les réseaux sociaux y'abagenzi ibintu by'impinduka evolution biguma biza bitandukanye bigatuma concentration sinzi kintu kivuga mu Kirundi c'abajene canke twebwe twese bibitugora kuguma hamwe kugira ngo ushike ku ntego wiyumviriye nakahe kantoze ya ka astuce wobaha ico nobwira la jeunesse noyibwira ntuzenye ijambo rijanye na sacrifice sinzi ukuntu kivuga mu gifaransa mu Kirundi mugabo ni sacrifice nta kintu na kimwe iki kimwe ushobora gushikako mu buzima bw'iwawe utisacrifice wowe ntushobora kuronka ntushobora en fait hariho amashwa cornelier nshaka kuryoherwa mugabo nshaka no kumenya kwishuri urumva ivyo ntuze zibiri ziri contradictoire ntibishoboka rero habwira nti okay abo ndiko ndabwira abanyeshuri nigisha ndabwira nti très bien iyo connection muvuga ni yahe peut-être n'aba directeur généraux cyangwa bajya abantu bakuze cyane bahambaye cyane habwira nti okay raba muri telefone yiwawe rero none mu muryango iwanyu hariho uwo muntu aza kuguconnecta atoyaye mu kibano urafise umuntu aguconnecta oyaye uravye muri telefone yawe hari inimero zingahe zabo bantu bakuze buguconnecta ufise ati nta nimwe
none finalement ni waba uri mu gihugu aho udafise imana imwaro atakigenda wewe ufise choix zibiri soit uraryama ukarindira mugabo ni warindira umenya yuko nta muntu umwe azopfa kugira ikigongwe canke urataka la vie ukavuga uti jewe ngomba ngerageze uko bishoboka vyose abazomvako kuko bajya nabo babifise ubu aribo bafasha kugira abantu babe connecté ntibabivukanye barabirondeye bariyangajije le mot d'ordre ni sacrifice et engagement niwo wiyangaje ukavuga uti jewe marambwira abajene bari baje muri formation muri page ni wiyangaje ukavuga uti jewe uno muntu turi tariki 27 donc umujene avuze ati jewe nshaka ko itariki 27 z'ukwezi z'umwaka uza z'ukwicumi z'umwaka uza nzoba mfise miliyoni 30 arashaka kuzironka iri sufi gusa yuko yiyangaje muranda babwira abajene nti urabona kijya gisabisho tuvuga ngo dawa twese uri mu ijuru ngo nshaka umpe ivyo gufungura no munsi none hari umuntu numwe mubona yiriga ubusa ni bake biriga ubusa kubera ko ivyo basaba l'engagement bafata ku munsi ni engagement ijanye nuko babaha ivyo gufungura uno munsi nico gituma uko bigenda kose umurundi à la fin de la journée araza kuronka icyo afungura afumaronka bike mugara bironka kubera ko engagement afise niyo gukora uwo munsi kugira aronke ijya engagement rero ufise urashaka kuyiduplica ku yindi minsi ukavuga uti jewe désormais uko niko nzobigenza muri uko kwisacrifice hari ivyo wahora ukunda cyane uheba jewe nari umukunzi cyane wa football mugabo maze gutora matière imwe mu wa mbere wose navuze nti football uko bizogenda kose si imyaka singishobora kuba umuprofessionnel il faut que j'abandonne ndaheba narakunda kuja mu muntu zenya hari ibindi vyinshi nakunda ndavuga vyose ndabihevye je vais me concentrer kuri iki abajene rero benshi nuko ashaka kuronka le beurre et l'argent du beurre ntibikunda ntushobora kuronka soit utora kimwe l'argent urayikumiza mu mufuko cyangwa kugura le beurre mugabo ushaka kugura le beurre ngo bandanye ufise n'amafaranga il y a un sacrifice à faire il y a des choix à faire hanyuma izi choix rero mu kuzigira no uzigira en fonction uriyumvira umuryango ukiyumvira social ukiyumvira igihugu ukiyumvira na wewe kuko nayo ubundi bwo wiyumviriye wowe nyene ubwawe nta muntu uza kugirira pitié umva il faut yuko à un moment donné ufata des décisions ukisacrifier ugasacrifier amahobi amwe ufise ugasacrifier y'amafaranga kugira ngo beurre nayo ubundi bwo nta shura kuvamo bakunzi bo kuka ndibaza yuko umuntu ashobora kuba afise yagize amateze les doctorats et tout ashobora kuba yaranditse ibitabo nibaza ko c'est votre cas. Alors ibitabo nibaza ko maze kwandika igitabo kimwe mugabo ama article kubera ko muri monde académique ama article scientifique ari plus important gusumba ibitabo ndamaze rero gupublier ama article atari make nko ku Burundi ndamaze gupublier ya mbere natangiye gupublier ku Burundi c'est les intellectuels burundais face au piège de l'ethnisme ni article na publié nkiri kondagira master nda publier un travail sur les identités esthétiques en lien avec Facebook hanyuma nda publier article sur la resocialisation hanyuma nda publier du mess des officiers à Alléluia FC politique du corps et du mess des officiers à Alléluia FC nayo nyene ndagira hama nda publier la société civile et socialisation démocratique au Burundi nda publier na les nouveaux espaces de la contestation Facebook et production d'un espace de débat donc ayo nama hanyuma nda publier également bijanye n'abagore un article ngerageza gusigura igituma on a moins de femmes hajya kuri université y'u Burundi cyangwa mu métier académique gusumba abagabo donc c'est entre autres ama travaux maze gupublier nashaka kubabaza kugira ngo muri monde muri yo milieu académique turacayirimo ni giki mwumva mwishimira muri yo milieu académique byo mwize canke muhejeje kaminuza ikintu wibuka ukavuga ati wow ikintu nibuka cyanteye cyanezereje cyane ni muri 2009 shitse mu Bufaransa hanyuma abantu twari aba doctorat twari kumwe b'Abafaransa bariko barantembereza mu bibliothèque
banyereka ama revue académique afise importance. Ndibuka rero bariko barantegereza mu ntuzenye mu bibliothèque twarashitse kuri rayon des périodiques ama périodique n'ajya ma revue académique banyereka rero warugiye kugira doctor nyo nari ngiye kugira doctor bariko baranyakira urumva bantembereza banyereka ama revue akomakomeye turashika kuri la revue politique africaine hamwe na revue journal des anthropologues dushitse ngaho barambwira nyene ukuntu ayo ma revue vraiment ku bantu bose qui font ama études africanistes abo bantu upavenye gupublier muri ayo ma revue uba uri au niveau du sommet uri au top. Hanyuma nce ndababwira nti nimutore numero tel na numero tel na numero tel muce mwugurura ku ma page aya naya baca barazitora baca babona Manirakiza Desire bati none uyu Manirakiza Desire ni wewe yego ni je bati wabigenze gute kugira ngo ushobore gupublier muri aya marovi abazungu urumva bati byagenze gute gure ushobore gupublier kuri aya mantu zenye muri aya marovi ati ntivyumvikana je ndababwira nti kuko mu bisanzwe ntuzenye naronse kuva muri master gushika muri poste doctorat naguvye nonka ama bourse kandi yari ama bourse d'excellence ntushobora kuba uri kuriga wiga economie canke science politique canke sociologie canke yindi discipline ukaba udafise competence muri iyo discipline kugira ngo kubera ko kugira competence muri iyo discipline sugusubiramo gusa ivy'abandi banditse ni kwerekana contribution yiwawe no kuvuga ko aho uzodepoza hose uvuga uti nshaka kazi canke nshaka bourse bararaba plus value wawe muri no discipline ni yaye jewe nta hantu namwe na depoje demande de bourse ndayibure kubera ko kuva niga muri master nari maze gupublier mu marevue aho nabigisha bamwe batashobora gupublier ni biro byatumye gushika kuri ibi byose nimwe nababwira ikintu kijanye na sacrifice jewe à un moment donné nta ubuzima busanzwe nari mfise atari ivyo bintu by'ishure gusa. Uno musi urumva ko bakunzi bo kukayi la jeunesse muko muraturagwaruka bantu bakunzi mwese bo kukayi muko muraturaba ndose akarorero vraiment twahora tubona les modèles wa handi uvuga ati aje ndahejeje kumva ko hejeje kaminuza biraheze umva ko quand même turonse le modèle iyo mu buzima uronse umuntu kurikira ukavuga ati uyu yarabirenganye uyu yarabandanije uyu yarashoboye yarakoze ibinye kugira ngo ashobore gushika ngaha biraryoshe cyane turabandanije. Uno musi Desire Manirakiza twicaranye ari à la tête novuga ko ari ku mutwe w'umugambi ukomeye mu gihugu witwa Payeje mutayoberwa abantu benshi batandukanye mwagiye mubona ariko arigisha ugwaruka aruherekeza mu kwitunganiza imigambi yawo. Uno musi mwana baye nome kuri tête y'ico kintu mwarigeze bibaca mu byumviro mu buzima bwanyu kwiyumvira ko mwoja hejuru kandi mutubwire ese amwe bamwaraplayinze kugira ngo canke harabaye dossier d'appel d'offre canke byagenze gute? Bon nibaza ko vraiment kugira ndabivuge simplement sinigeze même dans mes rêves yintuze sinigeze nibaza yuko nzoba coordinateur wa Payeje d'ailleurs ntani yari riho Payeje nta yari riho donc yari ntuze nshasha hanyuma ico nari nzi cyo nuko nari nzi ko uko bizogenda kose nzotegerezwa gufasha uburundi kubera naguma mvuga nti uko bigenda kose aba Camerounais aba France aba Suisse nta musociologue w'umurundi bakeneye gusumba Burundi donc jewe no fasha plus mu Burundi gusumba uko no fasha mugabo sinarinze ngo umwanya uzoza ngo bizogenda gute ngo bizoca he. Hanyuma rero sinigeze na applyinga gusaba intuzenye gusaba kuba coordinateur wa Payeje nibaza ko nyine cyubahiro yafashe iyi ntuzenye yafashe decision yukunoma kugira ngo nshobore gutwara ikigo Payeje. J'ai été nommé par l'excellence son excellence le président de la République à qui d'ailleurs je dis merci et toute ma gratitude kugira ngo nshobore gufasha muri no mugambi. Sinari bwigere nibaza yuko nzoba désigné kugira ngo nshobore wanashaka ayi moment donné navuze ni jewe mfise ayi engagement hanze kubera ko urumva nariko ndadirije abanyeshure muri doctorat muri Cameroun za ma projet nababwira nariko ndaya coordona nari naje mu karuhuko ntavye nani niteguriye urumva ntivyari vyoroshe kugira ntuze mugabo kujya nababwiye iyo gwa gasore arindira yuko condition ziba réunies kugira ngo ashobore kugira kubincungo ntiyari gupfa yarabikoze
iyo ndadaye arindira kugira ngo haboneke situation iri normal ntacyo ari gushikako iyo aba comment dire les combattants de la démocratie barindire nabo nyene ngo il faut que turindira ngo byose bigende neza ntivyari gukunda jewe rero nagiye muri iyo logique ndavuga nti uko bigenda kose nari mfise amangagement hariya le confort ya nini nyari hari ya nari mfise hariya ama finance kuko contrairement y'ivyo abantu bibaza iyo biba ikibazo kijanye n'amafaranga no kuva amafaranga umuntu ahembwa ku kwezi canke intuze nyagira ukugukunda kw'igihugu kubera ko nako ndababwira yuko nari mfise umushahara w'umwigisha à temps plein haba nari mfise umushahara w'umucoordinateur wajya oui ma projet nako ndababwira donc du coup ku bintu bijanye n'intuze nyine n'amafaranga amasalere ubuzima ibiki nigisha urana umwaka wose nigisha amasaha 98 gusa amasaha 98 no kuvuga ko mpejeje kwigisha amasaha 98 nabandi free ahembwa umwaka wose urabona amasaha 98 ufashe kubera ko par rapport y'intuze ya mon grade académique nari ntuzenye abo bita maître de conférence donc professeur associé uderanije no ngamu Burundi bafise ubufise volume horaire utarenza iyindi ayandi masaha yose babwira ko uteza kugira des recherches ukankadra abanyeshure cyangwa kuri vyawe donc amasaha 98 umwaka wose no kuvuga ko ufashe 8 heures par jour urabona ko ukoze iminsi 10 ubu kwiza amasaha 80 uca wongera ko nk'iyindi minsi ibiri donc minsi 12 jewe nari kuba mpije gushobora guheza ma charge horaire alors que ubu nkora 24 heures sur 24 7 jours sur 7 enfin pas 24 heures sur 24 mugabo mfise umwanya muto wo kuruhuka kandi nkora misi yose nibaza ko ma famille ubu imbona gake gusumba uko yambona nkiba hanze kubera ko ubu barambura ndi ngaha mu Burundi nkabura ndi ngaha mu Burundi kubera ko akazi mafise nibaza ko ari wa muhagamagaro nyene wo gukorera igihugu cyane tugire ko na twebwe tumuha twumubahisha nyene tubabishimira kuba mwaremeye merci beaucoup kuba mwaremeye kuza gukorera igihugu no kudukorera natwe ugwaruka. Alors, quel est le sentiment ukungene mwiyakiriye bababwiye ko mubaye mwiyakiriye gute les devoirs iki muhejeje kuba nome ni mwari muvyiteguriye umunsi byari bimeze gute la famille et tout bon la famille nibaza ko la famille yagerageje kumandira kunshigikira mugabo jewe personnellement nibaza ko kuva novuka ntarigira numva ubwoba bungana nubwo numvise ico gihe nubu ndaraba ifoto bamfashe bahejeje kuduhamagara turi imbere ya son excellence bariko baradupresenta nk'abantu bagira batangure bazotwara ikigo payeje jewe ubu umbajije uti mbega wisanta gute ntavyo ncibuka mugabo ndiko ndaraba l'image ndabona ko nari perdu no kuvuga ko le regard iri ailleurs sinzi ivyo ndimwo sinzi biki nibiki hanyuma la plus grande émotion yabaye nsubiye muri Cameroun gutanga démission kuri université no muri aya projet narumvise une émotion énorme hanyuma rico gihe ntanga ntuzenye mfata engagement hajya navuga engagement pour les jeunes mfata engagement ndavuga nti sho kuba nahevye ibi bintu vyose nahevye nabaye ndashira en quarantaine ma carrière ngaheba tous les projets nariko ndakorerako ngaheba le confort financier nari mfise hanyuma nze mu Burundi hanyuma ivyo ngaha mu Burundi ndabikore nabi j'aurais perdu mon temps no kuvuga ko jewe ico ngerageza gukora ngivuga nti il faudrait que ejo canke hirya yejo ma famille mes enfants babona yuko si j'ai pu sacrifier d'une certaine manière iyo carrière nabikoze pour une juste cause kandi nkabikora neza na hari nuzenye le type d'engagement nico gituma ivyo ngerageza gukora aho ngeza en tant qu'être humain ngerageza gushiramo ingufu kugira ngo ndabikore neza kandi ngerageza ko abantu yaba n'umujene yituye iki canke kiri yangerageza gutunganiriza bien évidemment ngo ndabisubiramwo en fonction de ma dimension humaine kuko ndavuga nti si finalement ibi vyose nabicishijemo umurongo il faut que ça soit quand même pour une juste cause
faut pas que biba juste gukora gusa. Alors sinogenda ntavuze abajene mariko baraturaba nkuno musi kwera muri mukunda kuba muri kumwe n'abajene ndabizi ko mwamamwe abahaye de leçon mwagiye murazivuga zitandukanye nyinshi tuzozigaruka ko tuzigarura ariko nashaka ko bagenda bamenye Desire Manirakiza babazi nk'abantu batekanye batavuga rimwe na rimwe bivuga ati byo umuntu aratwenga sometimes ngira mwabonye ko ashobora kuba yotwenga kubera benshi bari bitwandikiye turashaka mutubwire ibintu mukunda mu buzima akantu mukunda gufungura mbe muramutama rimwe na rimwe akazi ke naco kababwiye bimeze gute alors ndatamba ndasohoka birashika nkagenda muri P Club canke nkajya muri Crystal canke muri Toxic canke bari bwo ngaha mu Burundi en tant que Burundais je pratique le bar et yo ndonse akaryo à part ça ndakunda kuraba football canke kuyikina na basket uri Barca canke Madrid Barca donc hariho ububare bwinshi manzi yuko abantu benshi araba madrilène donc kenshi ndagenda kugira ngo ya ambiance ya folie rappelle l'adrénaline akazi ke mubamukunda cyane mu baririmbyi Satbi canke Fizo alors abaririmbyi b'abarundi bose jewe indirimbo z'abarundi bose ndazikunda kandi ndazumvira cyane yaba Vishulove yaba Satbi yaba ntuzenye yaba Estanash yaba Dramati yaba Big Fizo canke Dumo canke voilà donc abo bose abajene bo abaririmbyi bose ndabumviriza Isombe canke Ngari tu no kuvuga ko jewe nibaza ko nta kintu na kimwe nafungura kandi nta preference ngira urunani canke New Star urunani bakunzi bo kukayi aha niho nibaza ko turangirije ikiganiro cacu ngira mwashoye kumenya Desire Manirakiza ninde akunda iki yaciye mu biki yabirenganye gute icabwira abajene ngira mwashoye kubyumva tumushimire mukayi kuko twamutwaye umwanya wiwe wose kuba yashitse mu kigo ca Pam Channel TV mu kiganiro spécialement kukayi tubashimire cyane murakoze cyane kuba mwantumiye muri kino kiganiro ca Pam Channel TV hanyuma n'ikindi gihe muzonkenera nzoza atangorana murakoze merci beaucoup merci okay